Reka nongenda baramutse nongenda bahikaze kandi mu kiganiro tuguma tubaze umusesanguzi bimwe mu byo yagiye aduha mu biganiro biheze nimba wadukurikiranye hari ikiganiro twasohoye kugira ngo dushobore kutubwira byinshi ubu rero bwana musesanguzi twamuganukanye kandi kugira ngo ashobore kutubwira bimwe reka menda muhikaze kandi ego ndagushimiye cyane uyu munsi ndabona turiko turakorana ego turakoranye cyane gose urakoze kwikaze umpaye neza cyane ariko kandi kandi ndaguhera ikaze badukurikiranye neza cyane urakoze cyane kwikaze umpereye abariko badukurikirana fata agatebe rero wicare kugira ngo dushobore kumva bimwe biriko biraba muri kano karere ka kibiyaga bigari yes uyu munsi rero watubwiye neza yuko hariho donc imyi manifestation reka ndabivuga uko yasubiye kuba butoto kandi turabona neza yuko Samia Suluhu yabivuze yuko afise ukundi kuntu azobigenza nk'umusasanguzi wewe urabivuga kwiki bo urakoze cyane bwana nako umutangazamakuru urantunga ego ariko nkunze gukorana n'umujournaliste w'umugabo nkunze gusanga nawe nakwise bwana ego nakibazo mugabo mbabarire ntaca Samia Suluhu yavuze ko agiye cyangwa se afise ingene agiye kwicara ikibazo kugira ngo abanyagihugu biyo basubire kubaho batekanye kandi igihugu agisubize ku murongo mugabo mu kiganiro twakoranye kare navuze ikintu ushobora kuba utatahuye cyangwa abadukurikira batatahuye ngiye gutangira umuco navuze yuko abatanzania bagomba bapfe ku bwinshi neza cyane bagomba bapfe ku bwinshi kubera yuko aba bantu narabivuze mu kiganiro cya kare bameze nk'amarobo bari programme donc ntibirusha cyane mu gukora ikibi cyabo bafise amaplan bateguye no kuba plan iyo bayapuritse mu gihugu runaka kenshi bayitorera kwa kundi nyine bakaza kuyaplika mu kindi gihugu mu Burundi twifashe mu Burundi 2015 après 2015 ibintu byakurikiye nibiki harakurikiye ibintu by'ubwicanyi biteye ubwoba ngira ngo murabizi aho novuga ko abarundi benshi barapfuye ku bwinshi ku buryo batangura kuzinukwa leta ego bagirizana wanashaka leta yuko ariyo iriko iragandagura abo bantu ikintu abantu batamenye mu Burundi ngomba nsobanure kandi nzi ko kizoba no muri Tanzania mu Burundi 2015 manifestation imaze kuburizwamo nakujya kudeta bateguye après manifestation imaze kuburizwamwo abateguye manifestation baciye bategura ibyo no kwita ibisizi imwe abantu batagira umutima ibinywa amaraso biraza kwica abarundi ku rugero ruteye n'ubwoba abarundi rero bica urabingene bano bantu bimwe nkunda kuvuga ko badatinya gutanga ibimazi abantu bicwa cyane gusumba bari abantu bo muri opposition abantu batavuga rumwe na leta nibo bicwa cyane gusumba kandi bakicwa n'abantu nyene batavuga rumwe na leta sinzi ko mu bitabo donc barasubiranamo ntabwo bigeze basubiranamo wapi bidusiguriye neza donc abari mwibarabara muri manifestation igikorwa cyabo kwari kuja kwiyamiriza bavansa motif yo kuba kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya president Petero Nkurunziza sivyo hama kugira ngo bumvisha abarundi sinzi yuko Nkurunziza atwaza igitugu adakunda abarundi atabwigenge bafise rero ngo nta mpamvu nimwe yuko yogaruka ku kiringo ciwe cya gatatu ngo bamwiyamirize barabikoze kabisa bamwe bari mu vyunguka abandi bakabijamo kubera gakuku inyuma yo kubikora rero bamwe babitegura bamaze kubona yuko umugambi wabo utakunze baciye bategura ikindi kintu cyo kugira ngo noneho abarundi bazinukwe leta bayanke gose kandi kugira ngo baronke impunzi donc bareme ubwoba mu bene gihugu bace bashobora kugira iki guhunga igihugu buriya abarundi ntabwo bahunze igihugu pandara manifestation abenshi wapi abenshi bagiye guhunga igihugu inyuma ya manifestation kubera ko bino bihugu by'abarengero bifashishije bano bakozi babo ndavuga u Rwanda
Uganda n'ibindi basanzwe bacuditse hamwe baciye bifashisha wa mugwi wabo w'iterabwoba RDF bamwe biyita ngo naba killing machine baca baza mu Burundi barabarungika mu Burundi kugira ngo bakore iki kwica abarundi mugabo abari vize cyane nabari muri opposition nivyo navuze abenshi muri bamwe bari mwibarabara nibo bicwa kugira ngo leta igaragare nabi bien sûr kugira ngo baberekane ko leta ari iri kirabahiga iriko irabagandagura komsa abari bigumije ntibahunge bace batabomoke bahunge igihugu gutyo musanzwe muzi yuko bijya bihugu by'abarengero iyo babonye abene gihugu bataye igihugu bahanze igihugu kuri bo baba bejeje za HCR za zironse ikiraka za pame n'ibindi tusa ibyo nivyo baciye bakora mu Burundi ariko Imana ishimwe ko leta yaciye ifata ingamba yo kurondeza iyo byaje biva irabinetraliza mu kanya isase ibi rero nivyo bigiye kuba muri Tanzania bitege killing machine aba kabisa izi nyeshamba za RDF zigiye kwinjira mu gihugu ca Tanzania ku bwinshi kugira ngo batangure kwica neza cyane abatanzania abari vize n'abari muri opposition mu mugambwe utavuganwe na leta abagiye mu ibarabara aha vuba cyane tugiye gutangura kubona ibiziga by'abatanzania bitabwa mu mabarabara n'impunzi nyinshi tugiye gutangura kubona ibiziga by'abatanzania bitabwa atandukanye mu mazi ikitusa kugira berekane ko Samia ari umuntu mubi noneho atangiye gukerera abatanzania ku mugaragaro izuba riva ibi rero nivyo abatanzania bagiye guhura navyo ariko rero ikintu ngiye kuvuga gihambaye nuko ibuye riserutse ntabwo bacisha isuka aya namakuru ndamaze no kubona abasangubuze batandukanye bamaze kuyakorerako ariko kandi kubisubiramo ni byiza kugira ngo abantu bavyumve neza Tanzania nayo ibi ndinze ndabivuga nabo ndazi ko biciye mu gisata c'iperereza ryabo baramaze kubimenya kuko na Tanzania ifise iperereza rikomeye cyane gose kuko iperereza ryabo rifashwe mu mugongo n'igihugu c'Uburusiya cyo kimwe n'abarundi aha rero ntimutangare mwumvise Tanzania ejo canke hirya yejo bugaye imipaka ibahuza n'u Rwanda ibi ntibatangaza mwumvise Tanzania yugaye imipaka iyihuza n'u Rwanda ibi ntibibatangaze kubera ko bifise novuga impamvu nyinshi impamvu ya mbere nuko mu bagwanyi cyangwa se mu bariko bigaragambya muri Tanzania ibihumbi birenga 9 bimaze gufatwa abanyamahanga barimwo ni ibihumbi 7 kandi muri abo ibihumbi 7 igitigiri nyamwinshi nabaje bava mu bindi bihugu muri Kenya n'u Rwanda igitigiri nyamwinshi cyabafatiwemo nabaje bava muri Kenya n'u Rwanda so aya makuru dufatiye kuri kiconyene iki kirahagije kugira ngo Tanzania ishobore kuba yo kugara imipaka igihuza n'ibi bihugu turetse n'ivyo Tanzania iramaze kuba ifise amakuru y'ubutasi yuko hagiye gukurikira iki impejeje kuvuga yuko u Rwanda rugiye noneho kurungika vya vyuma vyabo yama mashini yabo yama killing machine yabo kugira ngo batangure kugira iki kwica abatanzania vya hato na hato kugira ngo barabingene bacafuza noneho vyimazeho President Samia Suluhu hamwe n'umugambwe CCM hama abene gihugu b'abatanzania batangure kwitwa impunzi mu bihugu bitandukanye akomwe twabivuga mu Burundi n'ibindi bihugu bitandukanye mugabe igihugu kirivize cyane gose nuko bakeneye ko abatanzania benshi bohunga baja mu Burundi kugira ngo baronke ingene muri zo mpunzi barungikamwo abantu babo baze bafise ibigwanisho bitandukanye byo guteza umutekano muke hano mu Burundi ikindi kandi nabamenyesha nuko amakuru amaze gusohoka asogwa n'ibitangazamakuru bitandukanye nayuko ngo bifuza ko bozokwinjiza ivyo bigwanisho babicishije mu bene gihugu b'abatanzania bien sûr bacuditse na zijya nyeshamba za RDF bo mu gitsina gore
kuko bibaza yuko kumbure abantu mu gitsina gore batobasaka cyane gose mugabo iyo bambewe ibuye riserutse ntiriba ricisha isuka ivyo biramaze kuja ku mugaragaro biramaze kumenyekana ibi rero ni ibintu abatanzania bagomba kubera amaso kandi bakabera magabo kubera ko kwitwa impunzi abatanzania benshi ntavyo bazi ntibazi umuzigo wo kwitwa impunzi ntibazi ububabare bwo kwitwa impunzi ntibazi uburyo impunzi ibaho isuzuguritse kubera ko bo kuva bakironka independence ntabwo bigeze baba mu bihe nk'ibi bariko baracamo so nifashishe rero iyi migumuko bisa nkaho yatanguye ugushasha iyi migumuko yatanguye gushasha ntimwibaze ngo ngigamije iki narababwiye mu biganiro twakoranye mu minsi iheze yuko igihugu cy'ubwongereza cyo cyamaze kwerekana position yacu caramaze gutanguza propagande byo kwerekana ko muri Tanzania ata demokrasi ihari nta bwigenge buhari donc Samia Suluhu n'umugambwe wiwe CCM ntabwo bahabene gihugu bwigenge ntabwo bahabene gihugu demokrasi ariko ikintu kinatangaje umuntu acayibaza ibice 90 ibice birenga 90% by'abatanzania n'aba CCM n'abari mu mugambwe wa CCM n'abashigikiye umugambwe uri ku butegetsi ni gute bavuga ko abantu ibice birenga 90% by'abatanzania bashobora kuguma muri CCM babona yuko atabwigenge umugambwe bahereza ibi ni ibintu murashobora kwibaza mugabo kandi bikaba byo namusiga n'ubwenge so ibiro ntibitangaje ibi ni navyo bakoreye Burundi après 2015 bino bihugu nyene byaciye bifatiye ya mbere mu kwerekana yuko leta ya CNDD-FDD iriko iratoteza abene gihugu yabujije amahoro abene gihugu gutyo igomba gufatirwa ibihano mu buryo bwose bushoboka gushika naho yegura so iyi politike rero ubwongereza yatanguje ngira ngo mwabonye n'ibindi bihugu bitandukanye vya Burayi yuko nabyo byatanguye kugira ico yavuze kuri Tanzania mu kwerekana yuko ngo amatora yaribwe ngo nta bwigenge abene gihugu bafise ibi nivyo bakomeza kuvuga bose ibyo bakomeza gusubiramwo nta kindi bigamije narabivuze neza basotera mu gufatira ibihano igihugu ca Tanzania ariko ndabibutse inkomoko yavyo ni kubera yuko Samia Suluhu yanse guhereza inzira inyeshamba za M23 kugira ngo zishobore gutera Burundi hamwe na Kongo iyi niyo ntandaro yavyo iyo Samia Suluhu yemera kubaha inzira Tanzania bozogiye kuyidestabiliza inyuma baramaze guheza Kongo no Burundi mugabo kuba ko yabimye inzira uburosi Tanzania bagiye gukubitwa ibihano by'agasakisaki bagiye gutesha agaciro ifaranga rya Tanzania ku rugero rutebwoba bagiye kugerageza guteranya abene gihugu ba Tanzania na leta yabo kugira ngo barabe yuko byoshoboka ko abene gihugu bazinukwa CCM na Tanzania mugabe ikintu nagiye gusanga muri bino bintu kinatangaje mfatiye ku Burundi waruzi yuko avant 2015 abarundi biyumvamo CNDD-FDD bari bake par uyu munsi donc avant 2015 abarundi ntabwo bakunda cyane CNDD-FDD nkuko bayikunda ubu abarundi presque 100% ils sont tous abagumya banga baba abagumya banga donc turamaze gutahura yuko hejuru yo kuba CNDD-FDD hejuru yo kuba umusenere hejuru yo kuba umuporona hejuru yo kuba umufrodebu turabarundi sivyo tugomba guharanira ubwigenge bw'igihugu cacu c'u Burundi ibi nivyo vyatumye abarundi novuga tugira ubumwe bukomeye ubumwe bw'intamenwa nukuvuga muri iyo misi heze bari hararanga hakujya Kanyaru ngo turafata Uvira ngo cyo twinjira mu Burundi
uravye abantu babishura warayoberwa ujya n'umusende DFDD ujya n'umuporona ujya ni donc umurundi wese yavuga aho intambara yatugejeje twarahabonye ni mwihende muze tubamese muze tubavugutire ibi rero bano barengero bari kubera ko Tanzania bifashishije bino bihugu bikozi byabo ntibazi yuko ari bituma donc bajya bene gihugu bakunda cyane ujya mu muntu baba bari ko baragwanya ntavyo bazi ushaka no muri Congo Chirombo franchement par la M23 teratera abakongomani baridoga baramwidogera mugabo uyu munsi abakongomani bakubwira ati vraiment nta mu president tuzoronka muri der w'umuwazarendo nka Chirombo kubera iki bino bihugu byashatse ko byaramugoje bica bituma amakarite yiwe agaragara haro na Samia Suluhu hamwe n'umugambwe wiwe CCM bagomba gukundwa n'abene gihugu gusumba uko vyahora kubera ko ubu bashare muri periode yaho abene gihugu bagihendwa babereka bimwe n'ibindi bidafashe mugabo kubera ko babereka ibintu womenga bifise amafact hari abene gihugu bahendwa navyo mugabo inyuma yo kubanetraliza Samia Suluhu agatangura imigambi yo iterambere atitaye ku bufasha buva inyuma y'amakungu uzoraba ingene abatanzania bamukunda Samia Suluhu bakunda umugambwe CCM kubera bino bihugu byashatse kuraba ingene byo muteranya na bene gihugu Tanzania rero ubu novuga ko bari muri mwigeragezwa hari akantu waruvuze bwana Mzisangozi warukavuze nka solution donc Samia Suluhu yo fata nko kugara imipaka kugira ngo uko kwicwa guhagarare uko kuntu badestabiliza abandi bagahunga ibintu nk'ibyo urabona neza yuko imipaka yugawe ibyo bitoba yaba mashini atokwinjira ikintu mutangazamakuru mbabarire ikintu Tanzania itokora kikayibera novuga umutego nuko utokugara imipaka ihuza Tanzania n'u Rwanda yonyene nkamwe Tanzania yokora ikosa byo kutugara imipaka ibahuza n'u Rwanda yoba yikwegeye akarambaraye kandi ndabikwereke twebwe 2015 ntitwagiye kuronka gahengwe inyuma yaho Son Excellence yoga imipaka yaduza n'u Rwanda nkuru nziza amaze kugara imipaka ihuza ubundi n'u Rwanda niho twagize iki niho twaronse agahengwe uti bigenda gute abanyarwanda nkose mvuga abanyarwanda bambabarire si bose ariko aka gatsiko ka FPR inkotanyi bafise ama strategie bakoresha mu konfiltra ibihugu kandi ama strategie atandukanye pe buriya narabivuze kenshi n'umuntu ndabisubiremo abantu barungika kujya kudestabiliza mu bihugu bitandukanye n'abantu bagenda mu by'ukuri utonibaza yuko ari cyo kiba kibajanye baja mu cyo gihugu runaka mu buryo bwa diplomasi wanashaka bagenda bizwi bafise ubuzi bashika bakora ukadosanga par exemple bahaye imitaho umuntu akaja kugura company muri Tanzania agakora umwaka umwe imyaka ibiri akora bijya bintu by'iyo mugabo ari kwidiri y'u Rwanda niyo mpamvu navuze nti nka mu Tanzania yo kuri kosa ryo kutugara imipaka izo bayigiriye nabi niba mara kugara imipaka usibye ko u Rwanda rushobora kubacisha mu bindi bice birashoboka bakaba boca za Uganda bakaja Kenya hama bakinjira cyangwa urashaka bakaza bavuye muri Amerika bakabarira ama visa bakagira ibyo byose birashoboka mugabo abenshi baca mu nzira zo hasi nibo baba bari suspect cyane gusumba abaca mu zindi nzira kandi abaca mu nzira zo hasi biroroha cyane ko baba neutraliza kora ko bamaze kugara imipaka baroroherwa kwegeranya inkozi z'ibibi ziba muri Tanzania biroroha cyane gose kuko nk'ubu gusohoka imipaka biroroshe nubwo batoca mu mipaka izwi biroroha ko baca mu nzira z'ibinywabi mugabo imipaka iba iramutse yugaye kenshi nizo nzira z'ibinywabi
uca usanga ziba ziri surveille cyane gose ku rugero rwaho umuntu ahaca aba ari umwihevyi wa wundi wo ku rwego rwo hejuru. Aha rero Tanzania kandi ndabizi neza vraiment Tanzania igiye kugana imipaka très bientôt. Igiye kugana imipaka ibahuza n'u Rwanda kugira ngo ubwo ruja n'uruza rwizinyeshamba z'u Rwanda za RDF rugabanuke. Kandi sinivyo kubera ko dabo Tanzania gushika magingwaye nubwo itarabitangaza ku mugaragaro irafise ibyemezo by'uko u Rwanda rwarungitse aba destabiliza Tanzania mu nzara y'imigumuko. Ibyo nyumva birafise kandi bafate no ku makuru y'ubutasi barafise amakuru y'uko Rwanda noneho rugiye kurungika abatagiye kuja mu migumuko ahubwo bagiye kuza baraniga abatanzania baba leva baca bagira iki bati biziga atandukanye bagiye gukira ama media atandukanye. Noneho ibi kumwe vya mu Burundi wanye ko haci haduka ama media atandukanye aho wasanga ukabona umuntu nikiziga cyo ntikiratobwa ntibaragitora mugabo kumbuga cyamaze kugaragara ngo ndondeze uyu muntu ngo bamwisha ukunuku ngo ikiziga cyo cyatuye mwibarabara aho bavuze ntibanagishirayo mugabo ku ma social media cyamaze kujako. Haro bagiye gukirira imbuga zitandukanye SU2 zizobakirira muri Kenya kuko nibo bahuza ururimi cyane n'abatanzania baze bapublia ibyo biziga byatowe babyagiza ko byishwe na leta mugabo kumbe byishwe natambwe zifite ibyo zikoze shaka kurondera ku ntumbero yo kugira ngo bacafuze leta ya Tanzania bagume babasukako ibihano by'agasakisaki kandi banihenda yuko bari kwateranya leta ya Tanzania n'abene gihugu. Mugabo nakivuze neza nukwihenda kuko bazosanga bariko barakundisha abene gihugu CCM cyane gusumba uko byahora. Ego akoze cyane rero kuri bimwe muri kugenda udusesangura nk'umusesanguzi ariko uriko urabikurikirana neza urumva ko ari urukurikirana ari ibintu bigenda birakurikirana kandi nkuko wabivuze biko bigenda biba kopie code. Rero numva menga nubwo benshi bagenda bavuga ngo bishire mu rurimi rw'igiswahili kandi baratubwiye neza ko hari abashobora kubitahura. Urazi nk'uno vuga igiswahili nawe ukwiruka je mvuga igiswahili kiremere cyane gose. Ego ngira ngo ntibogitahura naco butahura ndazi yuko hari abantu bashobora kubatahuza ibi bintu babyumva kandi babigire nkana ariko ndazi neza ko ibyabaye muri Kongo canke se ngahi iwacu mu Burundi bizobabera akarorero keza bizotuma bashobora gusohoka muri kino kibazo bari. Reka ndagushimiye cyane rero bwana Mutesanga. Yego nanje ndagushimiye mutangaza makuru kuri uyu mwanya tuba tuko turaganira dusangiza abatanzania bimwe n'ibindi abarundi ifoke tumenya ko turi mu ntambara. Ni bimwe mu Kirundi bavuga ngo umuntu ngo atinyingwe ntatinyamwinjiranye. Ingwe yamaze kwinjira ntabwo ubukitinya ucuhagaruka w'amagabo mugahangana. Aha rero ndasemerera ambwira abantu akantu mukumve neza ambwira abantu ababantu abanirotike turi mu biyaga binini twaramaze guterwa n'amadayimoni amabingira yaramaze kutwataka. Tugomba gukura amaboko mu mpuzu tuyiyambure tugwane nabo kabisa. Kwirotira ntibikunda. Naberetse ingene Samia yashatse kwigira neutre muri kino kibazo mugabo asanga akirimwe mu buryo bweruye yari yashatse kugikwepa. Burya yarungikinga muri Tanzania muri Kongo kuva kera ibi ntibyera kwa kuri Tanzania kuko Kongo bari kuba bamaze kunetraliza zinyanyesha mbakirikare hama Tanzania akidegembye mugabo yaratinye kurungikinga muri Kongo azingo bamugira iki bamwataka voilà ko atazirungitse mugabo uyu munsi bamwatatse kandi yari karahangana n'ikibazo mu gihugu ciwe. Iyo asanga ikibazo muri Kongo nticara kumusanga muri Tanzania. Ibi nivyo abanyarwanda bakunda kuvuga ko bobo ngo bifite agahugu gatoya ngintambara bazisanga iyo ziri. Urano ko natwe abandi twazisanze iyo ziri. Ubugiye tudazisanga ayo ziba ziri ngaha. Na Tanzania bigenzuko ko batazisanze iyo ziri. Rero abarundi Tanzania abakongomani abanyarwanda abakenya tutitaye mu butandukane bw'amoko
bw'intara bw'ibihugu nimuze duhaguruke twese dushire ingufu hamwe twiyamirize kandi tugwanye abo bakozi babya ibihugu by'abarengero ni bake cyane bari kurusha baduhendesha ubufaranga bw'intica ntikize kugira ngo twice bene wacu twangaze bene wacu kandi kenshi niyo tubikoze natwe birangira batwishe nimuze dushire ingufu hamwe tubirukane kabisa nta nguvu bafise muze dushire ingufu hamwe duhangane nabo tubirukane kandi birashoboka byose urakoze cyane mu kintu n'amacu umugani ngo umugenzi wawe agize ingorane nawe uzigize cyane cyane yego reka ndagushimire cyane rero nongera nshimira bari ko baradukurikirana kuri no rubuga rwacu ndababwira nti mube update nibyo tuba turababwira kandi mwumve neza yuko ibyo tubabwira bigira icyo bibafashije canke wowe ubyumvise ubisangiza abandi kugira ngo bishobore kugira icyo byofasha yari MC Bentare na kumwe n'umusesanguzi muri studio zacu kandi abashimire cyane ndababwira ko ari abutaha mu bindi biganiro murakoze cyane